Bon, turabahaye mwiriwe, abandi bwakeye, abandi mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Yego, hanyuma mfashe aka kanya kugira ngo tube turaganira kuri iyo opportunity ya MTF. MTF ni échangeur nk'uko kumva iza Binance, nk'uko mwumva za Trust Wallet n'izindi za échangeur mugenda mumenya zigenda zishaho. Yego, rero ino échangeur ni échangeur umuntu ashobora gukora ko trading nk'uko mumva bakorera trading muri Binance, muri Airbank n'izindi nyinshi cyane. Yego, n'iza Beri muramumva za trading. Yego, iyi rero MTF ni business maze hafi ni application cyambe cyo MTF ni application no kuri Play Store irahari, ni application kujya kumva application donc application ya Binance, application ya Trust Wallet nayo irabaho, ni application 100%. Rero icambe na mbere muri MTF bashaka kuramo trading, hanyuma umuntu akunguka. Burya akuntu imitahe yunguka turaza kukigaruka ko tubarike imitahe ikenewe muri MTF kuko ntufashizemo twese ntidushamo yangana kuko imifuko ntingana cyo murabizi. Rero ikintu cambe na mbere ngombye kuvuga ko ino application ni application cambe na mbere yizewe 100% kuko tugiye muri kahise kayo abarida batanguye kera barabona ko imaze igihe kirekire hafi imyaka irenga 12 uri kivi. Abantu bagira trading, abantu bakishiramo imitahe ata muntu numwe arigera yidoga no munsi numwe iyo myaka 10 iheze yuko habaye amahera yabo yagiye canke habaye maintenance canke habaye ibintu canke habaye hindagurika ika. Ni application isanzwe uko murazi na Binance habaye mise à jour mugenda bagatesha application shasha makamura yirose. Yego, ico rero kigarantisa bakira yuko MTF ari business riseriye. Hanyuma tugiye kuvuga particularity ziri kuri business ya MTF. MTF icambe na mbere mwomenya nuko ni trading yunguka mbere makiya cyane. Nk'akarorero umutahe muto cyane ni $28. Ku munsi washobora kunguka $0.6, hanyuma umutahe ukurikira ni $65, ku munsi washobora kunguka $1.5, hanyuma utakurikira ni $200, ku munsi washobora kunguka amadolari 5 buri munsi, hanyuma utakurikira ni $500, ku munsi washobora kunguka $12 inyungu, hanyuma utakurikira menga ni $1000 ushobora kunguka $24 par jour. Nuko rero ino business rero ya MTF irimo imico ibiri. Icambe cyo mumenya ifise amasoko 5. Muri amasoko 5 kunguka rero arimo imico ibiri ikurikira. Hariho trading iyo bitwa trading forex, donc ni kuzabwira trading manuel. Ino trading manuel muri MTF ntibazokwigira baguha signal n'umunsi numwe, ahubwo niwe ugenda ukagira analyse y'amakryptomone y'amacoin ahava amanuka canke akaza hejuru. Wewe tuza kuraba nimba uri mu expert muri bya trading forex ucuvyikorera. Iyo manuel rero igituma benshi batakora ibona ko kubera iki? Cambe na mbere bisaba ubuhinga ubumenyi bwimbitse buri hejuru. Hanyuma ugira kabiri nabwo ukaza kumenya kugira analyse y'amacoin aza ko ari hasi canke amacoin aza ko ari hejuru. Kuduga rero cyane kwa coin wewe ivyo bivuze kugira analyse. Iyo utazi rero kugira analyse kenshi rero ugiye gukoresha umutahe wawe nka $500 mu kwezi kumwe ashobora gusanga ugeze nko muri $2000 kubera uzi ibintu bya trading forex. Mugabo rero mu gihe utabizi naho probability zo guhomba zingana 100%. Rero company yarabiravye ati si bose bafise uno mwanya wo kugira analyse kandi si bose bavyigiye. Kuko kugira ngo umenye trading forex uriga ishure nkuko twigeze amasegonde tukabinobuza n'ibindi, ukamenya uko umuhinga donc wavyo. Yego, nuko hanyuma kigira kabiri muri trading forex ndukuvuga iyo manuel barayikora, abahinga bavyigiye bariho barayikora, ugasanga ko donc baragira analyse bakunguka amafaranga menshi. Iyo bungutse amafaranga menshi rero ino robo par exemple nko ku mutahe wa $210 ilo burashobora kunguka $20
yungutse $20 we nta kindi kintu ikuzanira, ikuzanira $5, umuzungu agaca yitwara izo $15. Bon, ni business rero burya yunguka make, mugabo izogumaho, mugabo ata bintu vyo guterana amayashu nikira gutuma wankana na bene data, wankana n'abantu bo wayizanyemwo. Hanyuma ubugira kabiri, kampani yarabiravye ati abantu rero bose bafise umwanya wo kuguma ku rubuga kugira ngo bagire analyse, reka dushireho systeme y'ubwenge karemano arico twitwa systeme AI, intelligence artificielle, naho ni robo basizeho. Wewe ubona yuko udashoboye trading forex, wewe udafise ubwo uhinga, ucuha umutahe robo buri munsi uko muri trading forex bakora direndi overhandred guhera saa 8 tuba twuguruye amarobo, hanyuma direndi overhandred na rotreni direndi overhandred, mugabo kenshi rotreni mardi, mercredi na jeudi, kuko rotiye vendredi kesha rato yaronka ucironka muri rendi kurikira, kuko samedi na dimanche ni weekend ntibakora. Ego ino rero trading forex donc manuel plutôt ino trading AI ikoresha robo, niyo rero twebwe tuca duhitamo, kuko ntituba dufise umwanya wo kuguma tugiza kugira ama analyse, hanyuma rero tukagira tukahera mutahe tukawuha robo nayo ikaza kutuzanira amafaranga, nuko rero bica ibyifashisha nuko. Hanyuma le très minimum ni $25, frais gaz canke ayo bakatako ni 3%. Ego hanyuma rotiye amasara warurinde amafaranga kuva ku isa ya mbere gushika ku masaha 12 canke byagiye guteba 24. Ariko rero nta muntu n'umwe rero ino business rigera iharanira amafaranga yiwe, oyarotiye amategeko kugushikira. Ego nta vya pending ngaha bibamwo. Ego nuko hanyuma rero ino oye business ni business is a particularity, aho kwija abantu 30 baca baguha $100 y'agashimwe kugira ngo bakwankuraje, wakwiza abantu nka 60 buraguha biro, par exemple biro uzoshobora kuza urakiramwe abantu. Urabona ngako ayo mafoto nagize harimo abaridere bafite amabiro, no kuvuga ariho n'abantu ushikanye ngaha muri MTF baca baguha biro yiwawe kandi ukazurahembwa ku kwezi 600,000. Aha mu Burundi turabafise abantu babiri bahembwa 600,000 par mois, donc $600 par mois. $600 ni hafi miliyoni 2.4 par mois bahembwa nande na MTF. Donc aha iyo n'amafaranga atinjira muri trading yabo. Nuko rero ni business rero yunguka make. Ubuye kituma ama business menshi mubona agenda homba, nuko aba agomba kunguka menshi mu kanya gato bagashobora aho bakura inyungu, ugasanga barikoreye amacoin yiwabo, nibo ba parameter biharuro bikaduga hanyuma bikamanuka, bagashobora ati no munsi utakuronka na iye MTF ikoresha amacoin ari kuri za Binance, abariko abari kuri UOB, abari kuri Trust Wallet, muyasanga ko ayo macoin. Aha rero nta byo kuvuga ati ngo rikorera amacoin yiwabo ngo bazukaregira ngo baya parameter ngo aduge ka. Nico gituma rero robo bifise ubwenge baba yahaye ubwenge bwo gukora iyo trading forex, iki gukorera ikakuzanira inyungu tamushi n'umwe buri nyungu. Nuko ni business nk'akarorero $200 ku munsi bashobora kuronka $5 mu minsi 20 mu minsi 5 urumva uronse $5 inyungu, rukora aba $10 ni hafi $1,900. Wewe ubundi $1,900 byunguka $20,000 ku munsi. Urumva yuko uko kuntu yunguka make ni ikintu cerekana yuko business izomara igihe kirekire. Nuko hanyuma ikindi naco ku kuntu batanga biro ku muntu aba ariko arakora, naco biragarantisa ikintu cizere. Murabona ko abantu bose ariko bakorera muri biro bayigisha à temps plein, donc ku mugaragaro nta byo kunyegera. Ni business rero y'amateka umuntu rero adakwiye kugira donc kurata. Yego hanyuma mu kugira ngo yandike hariho application urayiteshaza ni MTF, usanga muri Play Store, ugacuza nkagufasha nkaguha code promo ukoresha, hama ukaza kwiyandika ukagira verification, nta madokima gusaba, bagira verification mwidondoro warawuzuza manuellement, hanyuma ugejeje ukashiramo umutahe, hanyuma buri munsi twugura robo 14, hama tukayugara 2:00. Nkaya mango je namaze kugara robo, nuko ubona ko ari mwijoro. Ego nuko rero mu ncamake ni ivyo. Ego twe turavuga nivyo oyi, hanyuma umuntu wese umva afise ikibazo arakibaza mu mutekano ntangere. Sawa, mugire ijoro ryiza. Customer investment training courses and related packages of full customer service system. Through MTFE, you can freely choose between foreign exchange,
indices, commodities, stocks, encrypted digital currencies, and other financial products for trading. As long as the market price fluctuates, it's possible to seize the opportunity to gain profit from trading. 4 years ago, the board of directors had a four-sided layout of AI intelligent trading. After 4 years of close cooperation and dedicated research and development between the company's technical department